Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane cyane kubiriko birava mu gisata ca politike be nibajeje kubera mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD Igitega kuri no munsi genekerezo ya 2025 umwaka w'ibihumbi 2026. Nibintu benshi barabategerezanyije igishika kuva mu mwaka uheze Reverano Ndikuri afatwa n'ingwara idasanzwe giturumbuka akaja kwivuriza hanze y'igihugu hanyuma akagaruka. Reverano Ndikuri yo yagarutse nk'udasanzwe, yagarukanye imbaraga zidasanzwe gushika naho muri no mwanya ahejeje kwemezwa ko ariwe agiye kurongora umugambwe CNDD-FDD kuva mu kiringo c'uno mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Reverano Ndikuri yo rero niwe wa mbere abaye wa mbere ahawe kurongora CNDD-FDD ibiringo bibiri. No kuvuga ko agiye gutwara umugambwe mu kiringo c'imyaka 10 yose ujishize hamwe, kuko ari kiringo kiva mu mwaka w'ibihumbi 2021 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Siriya Kanshimira Imana nawe kandi azobandanya nk'icegera ciwe. Ivyo nivyo ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD rishinze Igitega. Inyuma y'umwaka ahaswe guhitana n'ingwara itangaje Ndikuri yazananye inguvu zisumbirije. Imbere yiwe izindi ndongozi za CNDD-FDD zagerageje kwigenza nk'umukuru ntizerewe. Ndikuri yo ntatinya kuvuga inyuma y'umukuru w'igihugu, ntatinya kwerekana ko umushikiranganje wa Ndayishimiye ataca maze ubo ntatinya no kwerekana ko intwaro yananiwe kwishura ibibazo by'abanyagihugu. Ubu niwe rero ari karavugira abanyagihugu bashora ikawa ntibahembwe, bashora ibigori vyabo ntibahembwe, babuzwa gushora ibigori ku badandaza bigenga baje kuri leta nayo ikanka kubagurira. Uyu Ndikuri yo ahejeje kuronka iyi ntsinzi idasanzwe afitanye imigenderanire ikomeye n'abasirikare. Ndikuri afise inguvu muri Conseil des Sages no kuvuga inama nkuru y'inararibonye. Ndikuri kandi niwe agabimbonera kure. Ndikuri afise ubutunzi bwiwe. Ndikuri niwe yubaka ivyo na leta idashobora. Bamwe bati ese Ndikuri yo azogarukira hehe? Ndayishimiye yoba agiye kwifata gute nyuma y'iyi ntsinzi ya Reverano Ndikuri yo? Nivyo benshi bari kuribaza. Reverano Ndikuri yo ku munsi weje nibwo hagiye inkuru ivuga ibazo ti ese yo bari we wa mbere agiye guhabwa ibiringo bibiri vyo gutwara CNDD-FDD. None ukuri kuragaragaye. Reverano Ndikuri yo niwe wa mbere mu mateka y'uyu mugambwe kuva ukirumari mu ishamba gushika ubaye mugambwe mu butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Niwe wa mbere agiye kurongora CNDD-FDD mu biringo vy'imyaka mu biringo bibiri. Nimba hari ikintu kiba kigoye mu butegetsi bwa CNDD-FDD ni imigenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'utwara CNDD-FDD. Bakiza ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, imigenderanire ya President Nkurunziza n'umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab yari idasanzwe. Inyuma y'imyaka 2 gusa ntibari bagicana waka, birangira Hussein Rajab abogojwe hanyuma arahagarikwa yinjizwa iboro rikuru rya Mpimba hari mu mwaka w'ibihumbi 2007. Hussein Rajab yahavuye atoroka ibohero muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2015 arahunga igihugu. Inyuma ya Hussein Rajab haje Jeremy Ngendakumana mu burongozi bwa CNDD-FDD. Uyu we yaje yitwa kari umugenzi wa President Nkurunziza. Nkurunziza nawe mu kwikingira ngo ivyabaye kuri Rajab ntibize bigaruke acashira urwego rw'inararibonye mu mugambwe wenye nabari we arurongora. Mu gihe amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 yari yegereje, imigenderanire ya President Nkurunziza na Jeremy Ngendakumana yarotesekaye rwose. Jeremy Ngendakumana uyu nawe yarakekwa ko ashaka kwitoza kuba umukuru w'igihugu. Arangije ikiringo Jeremy Ngendakumana ntiyongewe ikiringo, ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2015 yahavuye abamubiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza aranaja mu buhungiro. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Pascal Nyabenda niwe yahawe kurongora CNDD-FDD. Ni nawe kandi atigeze aba mu bagwanyi. Uyu akaboneka ko ari we wenyene yumvikanye n'umukuru w'igihugu nkuko Nkurunziza yavyivugiye ku munsi wa nyuma w'imyamamazo ya Varisito Ndayishimiye muri Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nkurunziza aho yagize ati mu barongoye CNDD-FDD bose Pascal Nyabenda niwe atigeze ahemuka. Nyabenda yatwaye imyaka 4 nta siguro yigeze tangwa impamvu atagize imyaka 5 canke igituma atongewe ikiringo.
mu mwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza yashaka ko Nyabenda ari we yitoza kuba umukuru w'igihugu, yamara abasirikare baramugumukana. Pascal Nyabenda ntiyapfunzwe kandi ntiyahunze, ariko yagiye yaramaramazwa ku ntwaro Ndayishimiye. Niwe CNDD-FDD wenyene yitoje umugambwe ugahabwa itegeko ryo gutora umu-CNL. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 General Major Varisito Ndayishimiye niwe yahawe kurongora CNDD-FDD, ariko wabanje kwitwa umunyamabanga mukuru. Bisa nkuko Nkurunziza yatinya ko General yohabwa kwitwa perezida w'umugambwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Ndayishimiye nawe ngo yarakoresheje ingufu zidasanzwe kugira ngo agondoze Nkurunziza ku munota wa nyuma, kumwemerera ko yitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ijoro rigeze kure, intwaza ngabo zahoze zigwana muri CNDD-FDD zumvishije Nkurunziza ko zidashobora kwemera kurongorwa n'umusivili nka Pascal Nyabenda. Muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2021 kandi nkuko bibaye muri uno mwaka, Reverano Ndikuriyo niwe yahawe kurongora CNDD-FDD. Nkuko amakuru adushikira bivuga, imigenderanire yabe na Perezida Ndayishimiye ntigeze biyoroshe, ariko ntibigeze bahangana ku mugaragaro. Ndikuriyo akerekana ko afise inguvu zegereza zo kwa Hussein Rajabu. Imbere y'uko ikoraniro kaminuza ritangura mu mwaka uheze, Ndikuriyo yafashwe n'ingwara giturumba kaswe kumuhitana. Impera y'umwaka uheze n'intango y'ino mwaka humvikanye imvugo zisa no guhangana hagati ya Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo. Ku mugoroba w'ijoro ryaheze byari bigoye kumenya neza ingingo za CNDD-FDD imbere y'uko zishirwa habona. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryabaye muri uno munsi rero ariyo yanashize inzego nshasha z'umugambwe. Biragaragara ko Reverano Ndikuriyo n'ubundi yaragifise icizere yuko aza gutwara umugambwe ikindi kiringo. Reverano Ndikuriyo rero akaba atorewe kurongora umugambwe CNDD-FDD cyangwa se gutwara umugambwe mu kiringo cyo kigira kabiri kuva mu mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031 mu gihe Syria Kanshimiyimana we azobandanya ari icegera ciwe. Ivyo nivyo ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryashinze Igitega. Nkuko kandi amakuru adushikira bivuga, muri CNDD-FDD abafata ingingo si benshi cyane, kuko hari intumbero itangwa n'abajenali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Mu mugambwe ho ingingo ntabanduka zigafatwa n'inama y'inararibonye, iyo ikaba igizwe n'abantu batanu, aribo Varisito Ndayishimiye perezida, akaza Gerard Daniel Ndabiraba umukuru w'inama nshingamateka, akazamwo Reverano Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, Syria Kanshimiyimana icegera cy'umunyamabanga mukuru, ndetse na Zenon Ndaruvukanye ajejwe ikigega ca CNDD-FDD. Muri bano bantu batanu hariho batatu bashigikirana bidasanzwe. Ngo nako vyagenze ngo Gerard Ndabiraba agoma arongoye inama nshingamateka. Iryo sezerano rero ryo gushigikirana n'ubundi niryo ryari ryitezwe kubandanya no kuri Reverano Ndikuriyo, keretse iyo haza kuba izindi mpinduka. Benshi bati Perezida Bagaza yashoboye ibintu vyinshi cyane mu myaka 10 yatwaye, ariko ubu bidakunda. Reverano Ndikuriyo yashingiye intahe Perezida Bagaza yakoze mu guteza imbere Uburundi. Yagiriza benshi mu batwara ubuko bariko barondera gushavuza abanyagihugu ngo bagumuke. Ndikuriyo ntiyumva ingene kuri Bagaza washoye ikawa wese yaronka muci impembo yiwe, ariko ubu abarundi barashora ikawa bakabura amafaranga yo kurungika abana ku ishure. Ndikuriyo kandi ntigeze anatahura ibintu biriko birabera muri Anagesa, aho abanyagihugu babuzwa gushora ku mudandaza yigenga yaja muri Anagesa nayo ikanka kumugurira, abiguriye nabo ntibarihe. Ndikuriyo yashize ahabona amagogwa y'abanyagihugu mu ntwaro y'abategetsi batagira impuhwe. Hari ivyigwa abatwara Uburundi ngo badashaka kwigira kuri Bagaza. Ibanga ry'intwaro yiwe yaryubakiye ku bintu bikuru bikurikira. Icambere harimo gushira imbere incabwenge. Bagaza yashitse akura abategetsi benshi ataco bari bamaze, ashira imbere imisore n'inkumi yari isohotse kaminuza mu Burundi no mu mahanga. Ubwenge n'umwete vyahaye ikibanza kinini cyane. Uyu munsi ibiharuro ntibifatwa iswa. Kugwanya igiture no kunyonura amatungo ya leta. Kuri Bagaza ifaranga rya leta ryarubaho rwose, abasuma barahanwa takinya. Nkuko kandi abahinga mu vya politiki babandanya babivuga, kuri Bagaza gutandukanya amabanga ya leta nayo budandaje vyari ntakuka. Kuri Bagaza carazira kuba umutegetsi akomeye muri leta canke mu gisirikare ukongera ukabumudandaza. Ngo abategetsi bose babaye abadandaza, bose bakeneye kunguka kurusha leta, bose kandi badandaza amabanga ya leta. Harimo kandi gutegura neza imigambi no kuyisuzuma.
umutegetsi wese kuri Bagaza yabazi ko acunzwe ngo turi mu ntwaro umengo nta utwara uwundi. Imbonera kure irategeka umupolisi n'umusirikare, Koperara arategeka komanda w'ikambi bivanye niyo bazananye canke umukuru bazinanye, ngo mu kajagari nta terambere rishoboka. Umukuru w'igihugu w'intwari ngo ntabwo Bagaza avuye ku butegetsi yagiye ajanye za ncabwenge bakoranye, ngo ubutwari bwiwe nibwo bwari buhavuye. Nubwa mbere Reverano Ndikuriyo yavuze ijambo nk'iri, nubwa mbere kandi abaye werekana amagorwa y'abanyagihugu muri iyi ntwaro, nubwa mbere avuze ijambo ridahagaze ku gutera ubwoba abo yita abansi, ahubwo kerekana ko ikibazo gihambaye kiri mu butegetsi nyene. Reverano Ndikuriyo nk'uko twanabigarutse ko mu makuru angura ano makuru, akaba ariwe kandi atorewe gutwara umugambwe CNDD FDD mu kiringo ciwe kigira kabiri kuri ubu. Mu yandi makuru ariko aravugwa vyinshi bitandukanye, kandi nanone reka tubandanize kubiriko biravugwa mu gisata c'indero. Kugenda kw'abigisha ni kimwe mu bintu bibangamiye igisata c'indero. Kuva mwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 mwaka w'ibihumbi 2026 utanguye, igisata c'indero mu Burundi kiriko kirahura n'ikibazo gikomeye. Abigisha benshi bariko barata imirimo ku bwinshi. Nubwo ubushikiranganje bw'indero bugira inguvu mu ntumbero yo gutuza iyo ngorane, abigisha benshi babandanya batakazi, bigatuma amashure menshi akora nabi mu gihugu cose. Guhunga ngo kuba gutegwa n'imishahara mike no gukora mu buryo bubi. Bw'amasoko menshi, abigisha hamwe n'abayobozi bamwe b'amashure bariko baratakazi baja kurondera akazi keza mu mahanga. Aho baja cane ni mu bihugu vyo mu karere hamwe n'ibihugu bimwe vyo mu kigobe c'Abarabu, cane i Dubai, igisagara gikomeye mu vy'ubutunzi mu bihugu vy'umwe bwa Arabia, igihugu kigizwe na Emira indwi. Abigisha bariyamiriza imishahara mike cyane hamwe n'ibihe bibi bakoramwo ku buryo bidashobora kubatunga neza bakaronka ivyo bakeneye. Ngivyo rero bituma igitigiri ca bamwe muri bo bati igihugu baja kurondera ahari ubuzima bwiza. Ubushikiranganje urafata ingingo ariko ngo ntibihagarara. Mu kugwanya ico kibazo, umushikiranganje w'indero yarandikiye abayobozi bose b'amashure mu ntara abasaba kugira icegeranyo c'abigisha bataye akazi. Abajejwe indero badatanga ayo makuru bakaba bagabishwa ko bashobora gutegekwa gusubiza imishahara yembwa abigisha batari ku mirimo. Kugeza uyu munsi igitigiri c'abigisha bahevye akazi ntikiramenyekana. Intara zimwe nka Burunga mu bumanuko bw'igihugu zirakorwa ko cane mu makomine nka Matana, Rumonge na Nyanza, aho amashure menshi akoresha ibitigiri bito vy'abigisha. Umukuru w'ihuriro ry'igisata c'indero mu Burundi FENAZEB Antoine Manuma yaratangaje ko ihuriro arongoye ribabazwa nuko ingingo zavuye mu nama rukokoma y'indero mu mwaka w'ibihumbi 2022 zitarigera zishigwa mu ngiro. Kubwiwe uko gucerwa rero ngo gutevya kuryohora akanovera k'inyigisho. FENAZEB isaba gutunganya inama y'igihugu ihuza abari mu gisata c'inyigisho bose kugira basuzume ingene ivyo biyemeje bishigwa mu bikorwa, kuko biharugwa nk'inkingi nyamukuru yihinduka ryitezwe mu nyigisho. Uwo mukuru wa FENAZEB arashima kandi amajambo aheruka gutangazwa n'umukuru w'igihugu kwigabanuka ry'akanovera k'indero, kandi nuko hakenewe isubirwamwo ryihuta. Mu ntumbero yo guha icizere no guha icizere igisata c'indero, Antoine Manuma asaba umushikiranganje w'indero gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu nama rukokoma mu mwaka w'ibihumbi 2022, harimwo guha agaciro imishahara, ari naco kibonwa ko gikomeye kugira ngo abigisha ntibasubire gutakazi mbere n'inyigisho zisubirane akanovera mu Burundi. Sivyo gusa kandi kuko ibubanzaho ibintu bitoroshe. Ngo amatata aturutse ku nzoga yahitanye ubuzima bw'umuntu w'umusore. Umusore umwe arapfungiwe kuva ku wa gatandatu weze muri komisariya y'igipolisi ca Musigati muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu, inyuma yo kwica mugenzi wamuteye icuma inyuma y'amatati aturutse ku kabaregwe. Izo ngorane avugwamwo imiyabaga yerekanwa ko isanzwe iri mu banywanyi b'umubare w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, gutuma haba kwibaza ibibazo kuma bafatiye ku minyobwa bikaze. Ivyo vyabaye kwigenekerezo 18/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 hafi saa 8 z'umutaga ku mutumba Nyamugerera muri zone Kivyuka komine Bubanza. Ubwo amakuru ava mu buyobozi bwo muri ako karere no mu gipolisi ca Musigati, wagerezwa ubwo bubisha ni Samuel Ndayikengurukiye akekwa kwica mugenzi we Daniel Irakoze amucumise. Ayo makuru nyene akavuga ko abo basore babiri bakora akazi ko kudandaza ibiyoba bikaranze. Igihe rero ivyo vyago biba bariko basangira inzoga ikaze bita Niko, banywera mu icupa rya plastike, bikavugwa ko bagiraniye amatata afatiye ku kaboregwe, aho umwe yikekwa yacaza n'imboga itacumita mu gikiriza umuhisi.
Daniel Irakoze ntiyasamvye yaciye acikana ubwo nyene. Intwara aho nyene ikavuga ko abo uko ari babiri bavugwa ko ari imbonera kure ngo ariko ayo makuru ntaremezwa n'ubutungane kuko amatohoza kibandanya. Inyuma y'ivyo vyabaye rero abanyagihugu bo ku mutumba Nyamugerera mu mubabaro baragerageje kwihanira bonyene. Ububangutsi bw'igipolisi mu gutabara bwatumye haba kutica uwo yarahejeje gukorera iryo bara baranakora uko bishoboka haragaruka impore kubwo babibonye. Abajejwe intwaro muri ako gace bakabona kakaborerwe ko bakari mu ntandaro y'izo ngorane bakaba basaba abanyagihugu kwihangana bakareka kunywa izo nzoga zikaze zomwa ku rutoke mu babi menshi. Ku ruhande rwacu rero igipolisi cy'Umusigati kiremeza ko amatohoza yatangujwe kugira ngo haboneke abagirwa n'icaha n'umuco ku vyabaye kuri ubwo bwicanyi bwabaye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utarafyina ko kugira ngo tushucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagira ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.